ikigo kijejwe gukurikirana abana bahohoterwa hamwe n'abana bo mwibarabara arico Ndimubandi Foundation caratunganije inama yahuje amashirahamwe atandukanye ajejwe agateka k'abana hamwe n'abari mu bisata bitandukanye vya leta kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 22 Ruhuma 2025 mu ntumbero yuko boshira inguvu hamwe kugira ngo baharanire agateka k'umwana vyimbitse nk'uko bivugwa na Ndimubandi Estera arongoye Ndimubandi Foundation. Uwo arongoye Ndimubandi Foundation aranatubwira n'uburyo abo bana bahohoterwamwo. Iyo nama muri rusangi yari ifise intumbero yo gutera akamo abajejwe amashirahamwe aharanira agateka k'abana, kongera dutera akamo leta kugira ngo dushobore gushira inguvu hamwe kugira ngo dushobore guharanira agateka k'umwana muri rusangi vyimbitse, kugira ngo dushobore gukura abana mu mabarabara ndetse n'abari mu ngo zugaye baba ariko barahohoterwa tutako turabona hirya no hino. Ukurikiranye amashirahamwe aharanira agateka k'abana hano mu gihugu cacu twasanze bikomeye cyane, barabikora ku rugezo rushimishije, barabikora kandi hari n'ibigo vyinshi biharanira agateka k'abana. Ugiye kuraba n'abana batagira icepfo n'icaruguru barakugwa mu mabarabara vyoroshe. Rero izo nguvu ndiko ndavuga nuko turiko turasaba abavyeyi gukura abana mu ibarabara ariko barasegesha. Duhawe inguvu nuko tugize urusangi tugiye hamwe, babandi nyene bajeje umutekano na Ndimubandi Foundation hamwe n'abaharanya agateka k'abana tukaja hamwe bakanabitwemerera. Birashoboka yuko abo bana bashobora kuva mu ibarabara burundu, nabo bavyeyi bicaranye abana ku mabarabara basega nkuko twagumye tubishimangira tuvuga ngo si umuco w'ikirundi, turazi ko tubifashijwemo nabo birashoboka. Tugiye tukuraba abana nk'abana dufise mu bigo n'abana bafise imiryango yabo, n'abana bafise abavyeyi, ariko ugasanga n'umwana uwamutoye canke ahantu ari bakubwira ko uwo mwana atamuvyeyi, akubwira ko atamuvyeyi, akakubwira ko uwo mwana ahohotewe, uwo mwana aja avunitse umugongo, uwo mwana amaze igihe kirekire mu ibarabara ari mu muserege, bakavuga ngo nta bavyeyi. Ariko tugiye kugira enquête twe twamaze kubatora abo bana tukabafasha, twashira kuri leta nziza tukabavuza, bakavuga ko ari inkoni zabamugaje gutyo. Tugiye kubiraba dusanga ahanini ari abavyeyi babo babikoze, dusanga ari abavyeyi babangaje, kandi ugasanga n'umwana kiri mu myaka 8, imyaka 7, imyaka 10. Abana benshi dufise n'abana bavuye mu miryango itandukanye. Niyo mpamvu twarondeye umuavoka, igisata c'abavoka bashobora gukurikirana abo bana bakamenya ati mbega uyu muvyeyi wewe ni kubera iki yangaje umwana, kubera iki adakurikirana agateka k'umwana yavyaye. Hanini twasanze abo bana bafise imiryango yabo, niyo mpamvu tuvuga ngo tubifashanyemwo aba bana bareke guhohoterwa. Ndimubandi Estera arongoye ikigo Ndimubandi Foundation ngo ihangiro bafise nuko umwana kuva avuka yofatwa neza akagira ikimukurikirana. Mu Ndimubandi Foundation ihangiro dufise nuko umwana kuva kivuka yofatwa neza akagira agateka akagira mbese mvuge akagira ikimukurikirana, uretse umuvyeyi na leta ikamukurikirana n'amashirahamwe akamukurikirana, akamenya yuko uwo mwana si uwiwe gusa, akamenya ko uwo mwana ategerezwa gukurikiranwa n'izindi nzego zitandukanye, kugira ngo nimba wabifashe minenegwe hagira abandi bamuhimiriza kugira ngo uwo mwana akurire mu maboko meza. Kuko twasanze abana bakuriye mu maboko meza, par exemple ugiye kuraba n'amakartier atandukanye, uko umwana ugenda umurera aratandukanye n'umwana yarezwe akubitwa kuva akiri umwana. Biratandukanye cyane kuko tuko turondera ugwaruka gwejo, tuko turakreya abapapa n'abamama beza mu gihugu cyacu. Mu gihe tuko turabarondera rero abapapa n'abamama nuko duhera kuri ba bana bato, ku mwana kivuka sifise imyaka mereza ko mbere n'umwana, mvuga yuko utaramusohora uwo aba ari umwana. Rero abo turakeneye yuko duhera hasi muri Ndimubandi tugakurikirana umwana wese mu gihugu cyacu, tukamukurikirana kugira ngo tuzoronke ugwaruka rufise ico rushikanako. Mu kigo Ndimubandi Foundation basaba leta na cane abarongoye imitumba gukurikirana urugo kurundi kugira ngo umwana ahohotewe amenyekane vyoroshe kandi hakiri kare.